Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Turi ku munsi wa kane igenekerezo rya 8 ruheshi mwaka w'ibihumbi 2023 sangwa ikaze mwebwe mwese mwahisemo gukurikira amakuru mwateguriwe ni radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye mu nkundire aya makuru tuyahere ku ngingo nkuru ashimikiyeko. Ubwinshi bw'abanyororo bafungiwe mu ibohero ry'igipolisi riri ku mugwa mukuru wa politike Igitega byatanguye kugaragaza ingaruka ku magara y'abahafungiwe. Hari abadandaza batatu bo mu ntara ya Cibitoke bafunzwe bazize ukwikekwa ko boba badandaza ibidandazwa bitemewe mu gihugu. Ivyatangaje bagenzi babo nuko bajanywe gufungwa n'igipolisi kimaze kubasaka kandi ntihagire ico babasangana. Turafitiye n'ikiganira ko hambere mwama mukurikira ku misi yose ya kane. Uyu munsi tuza kugaruka ku mamuko y'umwami wa mbere yatwaye Uburundi. Hari n'ayandi twabateguriye mukanyisase inkuru imwe kwayo sangwa ikaze. Ndasubiye kubaramutsa duhere kuri iyi nkuru iciye ku masonga iri mu gisata ca politike. Kuri uyu wa kane niho abarundi bibuka ku ncuro ya gatatu urupfu rwa nyakwigendera umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Ibirori vyo kumwibuka vyabereye mu ntara ya Gitega aho umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaserukiwe n'umutambukanyi wiwe kuko we yazindutse afata indege agana igihugu ca Zambia aho yitavye inama igiriya 22 y'abakuru b'ibihugu n'amareta asangiye isoko rusangi komesa iza kubera i Lusaka kuri uyu wa kane igenekerezo rya 8 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2023. Perezida Nkurunziza rero ngo yibukirwa ku bikorwa bibi vyamuranze kuko ataciza yazaniye abarundi. Ivyo bishikirizwa na Epitas Nshimirimana umuvugizi wa MSD ahavuga ko umuhisi Petero Nkurunziza yaranzwe no kurenganya, kwangaza no gucanishamwo abarundi. Ikintu ca mbere twibuka kuri Perezida Nkurunziza numunoho w'ubutegetsi watumye ahitamo gusenyura amasezerano yarusha n'ibwirizwa shingiro ryayakomokako mu mwaka w'ibihumbi 2015 agahitamwo gutera akaga igihugu n'abanyagihugu. Ikintu ca kabiri n'ubukunzi bw'inda bwaranze Perezida Nkurunziza bigatuma ananirwa gushobora gutunganya ivy'igihugu. Murabona ko yakumiriye biboneka iyindi migwi itandukanye y'abarundi bikamunanira kunwanisha abarundi ahubwo agacanishamwo abarundi. Ikintu ca gatatu rero naco tumwibukirako n'ubwicanyi bw'ishano bwakorewe aba MSD, n'ubwicanyi bw'ishano bwakorewe isinzi ry'abarundi, ni akarenganyo gufungirwa ubusa no kwangazwa vyakorewe isinzi ry'abarundi bazira ivyiyumviro vyabo. Epitas Nshimirimana abandanya avuga ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye atarakwiye gukurikiza iragi rya Petero Nkurunziza ahubwo yarakwiye kwakura icigwa. Aha anasaba abategetsi b'igihugu kwitandukanya n'ivyabaye muri kahise bakanywanisha abarundi. Dusubire tumumvirize. Abategetsi b'u Burundi bari bakwiye kwakura ikigwa gihambaye kuko aho kwidundarika bagaca bugufi bakamenya ko ejo bushobora guca bugacana yandi. Nimba Perezida Nkurunziza vyaramunaniye kunwanisha abarundi, Perezida Ndayishimiye ntiyarakwiye kubandanya iragi rya Perezida Nkurunziza ryo gucanishamwe abarundi nk'uko ari karabigira. Niba Perezida Nkurunziza vyaramunaniye kurongora igihugu ku nzira ya demokrasi, Perezida Ndayishimiye yarakwiye kuhakura icigwa akarongora igihugu akizana ku nzira ya demokrasi bari baragwaniye muri iriya myaka yose bari mw'ishamba. Niba Perezida Nkurunziza
kwabaye kwangaza abarundi bikamunanira gushobora gushiraho icuka ciza no gukora ibiganiro vyoshobora gutahukana abo barundi, Perezida Ndayishimiye ntiyarakwiye kutigira kuri ivyo vyabaye, ahubwo yarakwiye kugwana no kwigira ku vyashikiye Perezida Nkurunziza, agashobora gutunganya ibiganiro vyotuma abarundi bashobora guhunguka. Ivyo vyose rero tuvuga nivyabananira abategetsi bahari uno munsi ko bashobora kubikuramwo icigwa ngo bagire ico bahinduye, nta kabuza ko ivyabaye kuri Perezida Nkurunziza nabone ejo hirya ejo bizobabako, bagasigara bahinduka nk'umugani nk'uko turiko turavuga ngo harabaye. Ariko ivyo sico twifuza, twari twifuza ko kahise kabaye ku ntwaro ya Perezida Nkurunziza uko turiko turabivuga uno munsi gahinduka kakabera icigwa ubutegetsi buhari uno munsi n'ubuzozejo, bakamenya guca bugufi bakareka ivyo kwidundarika kugira ngo bubake igihugu kigendera ku mategeko, kitavangura, kibamwo imigwi itandukanye y'abarundi. Yari Epitasi Nshimirimana avugira umugambwe MSD. Mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate dutandukira ibivugwa mu gisata c'agati y'akazi na muntu. Ijambo ni gwawe, ijambo ni gwawe. Amasezerano y'Arusha hari uko yari yategekanije umugwi severe, umugambwe CNDD-FDD urabihindura ku nyungu iziye. Abarundi boshika kwihangiro yari yahawe severe gute? Ni mu kiganiro ijambo ni gwawe cyo ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 10 ruheshi umwaka wa 2023 kuva igihe cy'isaha 11 z'umugoroba. Abatumire n'abanyepolitiki Luc Rukingama, Alexis Sinduhije hamwe na Leonidas Hatungimana. hariho abishwa inyuma yihagarikwa n'ifungwa ridakurikije amategeko y'urongo ibitaro kira muganga Christophe Sahabo, irementanya ryo kunyaga ivyo bitaro ryarabandanije, ndetse haranarungikwa intumwa mu Buswise kumvisha abanyamitahe ko bokuramwe akarenge. Ivyabataye kuwa amazi baca bahitamwo gutangura gusahura ubutunzi bw'ivyo bitaro. Ivyo byose bikaba vyakozwe muganga Christophe Sahabo agipfungiwe mu gasho k'iperereza, aho nawe nyene yaguma agirwa ko iterabwoba. Ido nido na Josiane Muzaneza. Ku munsi wa gatanu igenekerezo rya mbere ndamukiza umwaka wa 2022 niho urongo iperereza mu gihugu Alfred Innocent Museremu yasanga muganga Christophe Sahabo mubiri we, amubwira ko bari bamukeneye ivyo bamubaza hama akagaruka mu mirimo yiwe. Ico gihe hari nk'igihe cy'itarimwe zibura iminota 10 z'ijoro. Amakuru yepe yaronse amenyesha ko imbere yuko aheza guhifunguruzo z'ibiro abo bari bafatanije kurongora ivyo bitaro, haje umuntu atazi asa n'umubwira ngo amufashe kuyanyaga, nawe mumutera amakenga. Narijya imwe mu ndongozi z'urwego rw'iperereza yari imaze kuhashika, ndetse n'ivyo bitaro bikaba vyari byamaze gukikuzwa n'isinzi ry'abapolisi. Niko kwemera kujana na Alfred Innocent Museremu kumwe n'urongoye inama nshingwabikorwa y'ibitaro kira muganga David Piro yari yashimye kumuherekeza. Bose uko ari batatu nk'uko amasoko ya RPA mu banyamitahe b'abarundi baba hanze bimenyesha, bagiye mu modoka ya muganga Christophe Sahabo nyene. Bashitse mu biro vya Alfred Innocent Museremu, ivyo kuganira ku bibazo bihanze ivyo bitaro vyahavuye bihinduka, bamenyeshwa ko atawusubira gutaha imuhiriwe. Niko guca bategeka muganga David Pilo gutanga pasiporo yiwe kugira bamurekure, nawe arabikora habanje kuba impari kugira akizagatwe. Ariko naho bamuretse gataha, yabandanije agirwa kiterabwoba kuko bamutuma ko mu masaha y'ijoro bamusaba kwemanga ko atamitahe yigeze ashira mu bitaro kira. Ivyo yagumye bahakanira gushikaho abonye aremerewe yemera gutera igikumu kwikete ryo gutanga imihoho, gutyo abona gusubizwa pasiporo yiwe atasubira mu Buswisi. Muri ico gihe cyose na muganga Christophe Sahabo nta gahengwe yigeze aronka, kuko nawe nyene baguma bamusatira bamusaba kwemera ko umutahe munini w'ibitarukira wegukira leta. Babonye bisenzwe nk'uko isoko rya RPA mu banyamitahe b'Abaswisi bimenyesha, Alfred Innocent Museremu yahabuye afata urugendo rwamushikanya mu bihugu vya Buraya ajanywe no kugondoza abo banyamitahe ngo bikunde bakuremwo akaba karenge. Ayo masoko nyene abandanya amenyesha ko mu gihugu c'Ubuswisi iyo ntwa ya leta yabwiwe n'abanyamitahe b'Abaswisi ko uretse ko batarota bakuramo akarenge ahubwo bazitwarira na leta kuko banyazwe izuba riva.
ico gihe uyaramutswe iperereza ryo mu gihugu hagati yahavuye yerekeza mu gihugu c'Ubuholande gusaba umugwiza atunga w'umuswisi korera muri ico gihugu kuzana mutahe w'imiliyoni 10 z'amadolari y'abanyamerika yari yemereye ivyo bitaro nabo aramuhakanira amwumvisha ko bitagishobotse narije afite amakuru ko n'abandi banyamitahe bagenzi we bariko baranyagutwabo inyuma y'amezi abiri bagerageza bikanka baciye bungururiza muganga Christophe Sahabo mwibohero rikuru rya Mpimba baraheza bahitishamwo batangura kugabangana amafaranga 800 by'abanyaburaya ibitarukira byari byahawe nk'ifashanyo n'igihugu c'Ubudagi amafaranga yaragenewe kugwanyikiza ca COVID-19 ibintu bikaba byagiye kubatekurukana basabye igice ca nyuma c'iyo mfashanyo kingana n'ibihumbi birenga gato 300 by'amafaranga y'abanyaburaya kubera ko abadagi bagize amakenga babanza kuja kwirabira ica ya mbere yakoreshejwe imbere yuko barungika yasigaye niho mu kwezi kwa Rusama abahinga b'abadagikazi bishikira ku bitarukira aho batemberejwe mu bubiko babereka imashini zaguzwe muri izo mfashanyo ariko babankira kubaha ivyemezo pièce justificative mu gifaransa ariko nkuko amasoko ya RPA mu bushikiranganje bw'Ubudagi bujejwe imigenderanire bimenyesha bico gihe batemberezwa abo bahinga barashoboye gufata amafoto y'izo mashini bamaze kuyasuzuma nkuko ayo masoko abandanya bimenyesha basanze mu vy'ukuri izo mashini zigera kuri 15 babwiwe ko zaguzwe ivyo bihumba 800 by'amanyaburaya ari zari zihasanzwe kuko ku mparati ziziranga haboneka ko zaguzwe mu mwaka wa 2015 kuri ivyo muganga Sylvain Pianzeyimana umuyobozi yasubiriye ivy'imfata kibanza muganga Christophe Sahabo yisiguye avuga ko ivyo vyatewe nuko baguze imashini zamaze gukora ivyo bitahukaje mu gifaransa ico kinyoma ariko kikaba naco nyene kitafashe kuko kuri izo mparati nyene vyagaragara ko izo mashini zashinzwe ngaho installation mu gifaransa mu mwaka wa 2017 ubu ikibazo gihari akaba ari icingene bazoshobora gusigurira abanyamitahi yayo mafaranga yose yagiye narijya nkuko bamwe mu banyamitahi bigenga bavyiganiye RPA kuva mu ntango z'uyu mwaka wa 2023 ivyo bitaro bifise igihengeri c'umuriyaridi n'inusu w'amafaranga y'amarundi atawuzi ico yakoze ivyo byose bikaba byakozwe vyitwa ko Swiss Clinic yamaze kwiyemerera ko atamitahi ifite mu bitarukira nkuko vyashizwe mu cegeranyo Charles Ndagijimana aramutswa muri kino gihe inama shingwa bikorwa y'ibitarukira hamwe na Alfred Nosamuseremu yararongoye iperereza ryo hagati mu gihugu ico gihe bahaye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu makuru yacu yo hanyuma tuzobabwira makete abo banyamitahi bahavuye bandika bamenyesha ivyavugiwe muri iyo mibonano hamwe n'iterabwoba bakorewe niyo ntumwa ya leta. Josiane Muzaneza tugukengurukire abakozi b'ishirahamwe ry'ubudandaji Le Café Gourmand barasaba ishingwa ry'ugwego mpanuzwa jambo muri iryo shirahamwe abo bakozi bibwira ko ivyo ari byo vyotuma akarenganyo gakorerwa abo bakozi kagabanuka kuko muri kino gihe ingingo zifatwa n'umuntu umwe gusa akaba ari nawe muyobozi w'iryo shirahamwe. Eric Niyonzima Mwidonido. Ishirahamwe ry'ubudandaji Le Café Gourmand rirongowe n'umupfasoni Sandrine Ntareme amaze kuburongozi bw'iryo shirahamwe imyaka irenga 5 abakozi b'ishirahamwe amwagiriza kuba yaranse kwashingwa inama mpanuzwa jambo y'ishirahamwe nta conseil d'entreprise dufite umuyobozi avuga ati mu mwanya wose nzoba ndahari kabisa nta conseil d'entreprise iriko irajyaho iyo nama kubw'abakozi ba Le Café Gourmand niyo bayimuhuza iyo habaye ibibazo kubw'abakozi rero irakenewe cyane kuko kubwabo muri kino gihe ishiramwe rirangwa n'akarenganyo katagira uko kangana uyu munsi bukeye akuyumvira kwirukana umukozi aramwirukana cyazamya n'ubwo agashaka turabona yuko iyo conseil d'entreprise igiyeho yogira ikima gitandu kinini kubera ko umukozi nimba habaye ikosa kanaka conseil d'entreprise yaheze abantu kwizara ikarabira ikosa uwo mukozi yakoze hakaba hariho n'itegeko riba rimuhana n'igihano n'izina gishobora kuba kimuhana. Uruganda rwa RPA rwasubiye kurondera umuyobozi Sandrine Ntareme ariko telefone yiwe ntiyacamwo twahavuye tumwandikira n'ubutumwa ku rubuga rwe rwa WhatsApp ariko akaba atabashije kutwishura tubamenyesha ariko ko n'ubugenzuzi bw'akazi muri zone Rohero mwikete bwandikiye Le Café Gourmand kwa 24 Nyakanga mwaka wa 2021 uteguza urugendo bwategekanya kugira muri iryo shirahamwe ku rutonde rw'ivyo bifuza kugendura harimo urwego mpanuzwa jambo w'ishirahamwe abakozi rero batumwikomo ku bugenduzi kuko kubwabo ataco bwabafashije. Ngurukire nawe Eric Niyonzima nari nabibabwiye mu ntango zano makuru ibohero rito ryo mwikambi y'igipolisi yo kumugwa mukuru wa politike w'u Burundi Igitega rifungiwemwo abanyororo umurengera mu kibanza gito cane abatabariza abo banyororo bivanye nuko babayeho nabi
bamenyesha ko hari n'abanyororo bamwe bamwe bimaze kugira ko ingaruka ku magara yabo. Iyi nkuru twateguriwe na Eloge Divin Remesha. Ibohero ritoya ryo mw'ikambi y'igipolisi ya Gitega rigizwe n'icumba kimwe coba gipima nka metero 3 kuri 3 hamwe n'ibaraza. Ico cumba atadirisha gifise kikaba gifungirwamwo abagabo. Iryo baraza naryo ryoba ripima nka metero 3 kuri 2 kandi niryo abapolisi bandikiramwo abaje gufungwa bashasha n'abatashe. Ni muri iryo baraza nyene kandi afungirwa abakenyezi. Bamwe mu bamaze gufungirwa muri ako gasho bavuga ko n'imiburiburi hojamwo nk'abantu 10 gusa. Umwe mu bajeje intwaro aho Gitega yatubwiye ko ashobora kuba hafungiwe muri kino gihe n'abanyororo baba 100, bamwe muri bo batangwe no kuvyimba amaguru. Aho gasho ni gatoya cyane ubundi byatugose, harimo abatutse, harimo abavyinze, kubera barara bahagaze bataramwo bagiye amagara atabekeranije niko basa n'abagize hariho abaryama hasi n'abari hejuru. Bategura uburyo abapfungiwe muri ako gasho bahabaye nabi. Amasoko atandukanye amenyesha ko ubushuhe buri muri ico kibanza ari byinshi ku kiremwa muntu. Naho rero amategeko yo yavuga ko muri mwe nayo mabohero abafungiwe batarenze iminsi 14 bakiyapfungiwe. Bamwe mu masoko bavuga ko ayo mategeko arengwa ko atacamira. Mwomenya ko iryo bohero ritoyi ryo mw'ikambi y'igipolisi y'Igitega ryamyeho ariko ryahoze rifungirwamo gusa aho batagiye gufungira mu ibohero ry'igipolisi c'Inyamiramabi. Iryo naryo rikaba ryahoze rirahitwa Boman. Kuva igihe sentare nkuru y'igihugu ya Gitega yemukiye hari iryo bohero haraheze amezi arenga 5, abanyororo bakiri imbere y'Inyamiramabi bose bapfungirwa mu ibohero ritoyi ryo mw'ikambi y'igipolisi. Amasoko ya RPA aho Gitega asaba ko abafungiwe muri iryo bohero bogabanywa mu ntumbero yo gukingira ubuzima bwabo. Banasaba kandi ko kubakwa canke agashirwaho irindi bohero rikwije ibisabwa kandi ryubahiriza ubuzima bw'abanyororo. Eloge Divin Remesha tugukengurukire dusimbire mu ntara ya Cibitoki nkuko naye nabiciye ku masonga. Abadandaza 3 bo mu isoko yo muri komine Rugombo baraye ijoro ryabo rya mbere mu gasho k'iyo komine bazira ukwikekwa ko boba badandaza bimwe mu bicuruzwa biva hanze y'igihugu bibujijwe. Amakuru ava ku isoko mu Rugombo avuga ko inyuma yo gusakwa n'igipolisi ntihagire ico kibafatana, vyarangiye n'ubundi abo badandaza batwawe co kimwe n'ibidandazwa vyabo bikoregwa mu Burundi. Ivyatangaje abatari bake. Ido nido na Elvis niyo mwungere. Abo badandaza uko ari 3 bafungiwe mu gasho ka komine Rugombo kuva kuri uyu wa gatatu. Bo nabo ni uwitwa Bikori, Atanazi na Mama Raju. Mu ntango bose bakekwa kuba badandaza isukari n'amavuta biva hanze y'igihugu. Mu nyuma nibo baza babona umugwi w'igipolisi ubatuye ku birenge aho bakorera mu isoko yo mu Rugombo utangura gusaka mu maduka yabo. Bamwe mu banyagihugu baraho bavuga ko atabidandaza biva hanze abo bapolisi basanze nk'uko vyari vyitezwe. Ikitabujije ariko gutwara isukari n'amavuta bahasanze bikorerwa mu Burundi imbere yo gufunga abo badandaza. Uyu munyagihugu byabaye arorera arigana uko byagenze. Bose n'abadandaza ba mu isoko ya Rugombo, nuvuga bose barabafashe baje kubasaka mu kinga badandaza isukari ngo bakadandaza amavuta kandi ibyo byose bikorerwa mu Burundi nta kiva hanze. Bose afite depo cyangwa afite ibyo adandaza muri botike hano muri komine Rugombo mu isoko ya Rugombo bafata n'ibintu bya sukari n'amavuta. Isukari ikorerwa mu Burundi muri Sosumo, amavuta akorerwa muri Savonoro nayo nyene barangurira Bujumbura. Hakabonekeza rero umugwi w'igipolisi ushobora kuzabwira isaka bakabitwara ngo ni forode badandaza ngo biva hanze kandi byanditse ko Sosumo ibimikanika ko ari Savonoro byose bakaba batwaye. Gushika kuri uyu wa kane abo badandaza bose bari bagifungiye mu gasho ka komine Rugombo. Ibiguma bizazanira abanyagihugu kuko badatahura ingene abantu bafatwa bagafungwa mu gihe n'ivyo bagirizwa vyagaragaye ko ari binyoma. Abanyagihugu bakabona ko ari akarenganyo katagira izina abo badandaza bariko barakorerwa. N'ubu bacyari mu gasho baraye mu gasho. Abanyagihugu rero ikidutangaza cyane no kubona iyo uje gusaka wije ikintu kanaka aho hantu wakibura twashije duhitanye n'ibyo n'amategeko y'icyo gihugu nyene. Ibyo bitwa kandi yuko ari ibikorerwa muri icyo gihugu cyane nyene. None nkakubona akarenganyo no kubonera bene gihugu. N'ibyo rero twakiziyamirije. Iyo dufondera ikintu kakibura nzi yuko usubye ukabaze mutaki mwakiro
iterambere nakibuze basanze kubabeshyera ntuco uzanga tuti ibitaro dusanzeho byose bakigenda utwaye kandi byemewe n'amategeko ubu turiyumvira ikintu gikorerwa mu Burundi cyitwa yuko ari isukari cyangwa amavuta mbese birabujijwe kudandazwa mu Burundi birabujijwe kurangwa mu ruganda rwa Erupeya twarondeye umusanire wa komine Rugombo Jiriberi Manirakiza kugira agire icyo ashikirije kuri ico kibazo ariko turamukena. Tugukengurukire Elvis niyo mwungere ukwihanira kumaze igihe kuja kuribonekeza hirya no hino mu gihugu aho hari abicwa bagirizwa uburozi ngo bitegwa ahanini nuko abarongoye intwaro hamwe n'inyamiramabi batarangura neza ibanga bajejwe. Byashikirijwe n'umushingwamanza Yves Runyagu akaba abishikirije inyuma yaho umunyagihugu yitwa Miburo Jean Dodier wo muri komine Mugwi mu ntara ya Cibitoke yishwe ubwo agashinyaguro kuw'Imana uheze yagirizwa uburozi. Umushingwamanza Yves Runyagu akaba yanaboneyeho gutera kama abarongoye intwaro kwigisha abanyagihugu ko igihe cyose bafitaniye amatati bo kwitura inzego z'ubutungane. Kurikira umushingwamanza Yves Runyagu. Ico twovuga kuri ivyo cyabaye nuko ubwa mbere ho nibaza ko ari kwemeranya n'abandi ko ivyo bintu byo kwagiriza abantu uburozi hanyuma mu nyuma ugasanga bagandaguwe si bishasha mu gihugu, ni ibintu bimaze imyaka myinshi abantu bavyumva hariya, kandi kenshi mu by'ukuri ugasanga hari aho bihuriye n'ibibazo biba biri mu kibano, biri mu miryango, ugasanga abantu bace bitwaza ivyo kugira ngo bakubuzima uyu canke uriya kubera ko hariho ivyo bibazo. Aha rero ko ubwa mbere ho no gutera ivyatsi ivyo bintu, hanyuma no gukangurira kubwira abanyagihugu ko ivyo bintu ari bibi, ko naho hariho umuntu runaka bashitse bamukeka ko bashobora kwitura inzego zibijejwe z'igihugu, hariho abajejwe intwaro, hariho abajejwe umutekano bari ngaho kugira ngo bakore ako kazi. Ni vyiza kubashikira hanyuma hariho ikibazo bakakibashikiriza. Ariko kandi ni n'akaryo ko guhamagarira izo nzego nyene zaba iz'ubutungane zaba iz'umutekano ko mu gihe abantu babituye nabo nyene bo batunganiriza. Hariho ikibazo mu by'ukuri twibaza ko gishobora naco nyene kuba gifasha cane kugira ngo habeho iyo ngeso yo kwihanira canke yo gukora amabi nkayo, no kubera ko abantu bashobora kuba badafise umwizero ukwiye muri izo nzego, bakavuga bati naho ujya muntu tugenda tukabivuga nta kiza kuvamo. Aho rero nibaza ko ari igikorwa gikomeye izo nzego nyine zikwiye gukora kugira ngo habeho kugarura uwo mwizero mu banyagihugu bashobore kubitura. Umuntu wese ahari yumve ko naho yoba afise akamubakiye kuri runaka ashobora kwitura izo nzego kandi nazo zikamutunganiriza. Ikindi naco turibaza ko ivyo bintu bijanye n'ibintu vy'amarozi n'ibindi ni ibintu nibaza ko atawo bishira kure cane y'imico yacu mu Burundi canke muri Afrika muri rusangi. Aha rero twibaza ko hakenewe ko habaho abandi bantu babishoboye bokora ibikorwa byo kwigisha abantu kugira ngo bamenye neza ico gukora, bamenye ivyo bintu, babiganire ko abantu bigishwe, gutyo nkumbure dushobore kwizera ko muri kazoza ivyo bintu biranduranwa n'imizi. Yari umushingwamanza Yves Runyagu. Iyi muriko murakurikira ni radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Tumira amate tubandanye amakuru twabateguriye. RPA. Mu gisata c'intwaro leta y'u Burundi yari kwiye gutanga umuco kubijanye n'agahembo k'amezi 9 kariko kishuzwa n'abasirikare bo mu mabataillon ya 65 na 66 mu rwego Atmis bahora mu butumwa bwo kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia. Leonce Ngendakumana icegera c'umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu avuga ko bitumvikana ingene abo basirikare bataronswa agahembo kabo gasanzwe gatangwa n'ubumwe bwa Buraya. Umviriza Leonce Ngendakumana nicegera c'umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu. Tugize iminsi twumva imyidogo ko hoba hariho abasirikare barungitswe na leta y'u Burundi guhagararira amahoro n'umutekano mu gihugu ca Somalia. Abo basirikare bakaba bagiye leta y'u Burundi ivyumvikanye n'igihugu ca Somalia, ivyumvikanye kandi n'ishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya Union Européenne mu Gifaransa. Tukumva rero iyo myidogo ivuga ko agashirukabute kari kabagenewe ko boba batagahawe uko byari bitegekanijwe mu masezerano. N'ibintu bitumvikana, n'ibintu byoba biteye amakenga, nta muntu n'umwe yobitegera
ku mpamvu zikurikira. Impamvu ya mbere nuko ako gashirukabute katategerezwa gutangwa na leta y'u Burundi, kategerezwa gutangwa n'iryo shirahamwe ry'ibihugu bya Buraya Union Européenne, kagaca mu minwe ya leta y'u Burundi. Mw'ico gihe nibaba koko batarakaronswa, nuko ayo mashirahamwe y'ibihugu bya Buraya Union Européenne yoba itagashikirije leta, yo bitaragatanga. Mu by'ukuri abo bantu bategetswe kuba bararonkejwe agashirukabute kuko karabagora cyane. Kuba bagiye gukorera mu gihugu cha Somalia guhagarirayo amahoro n'umutekano, tukaba tuzi ikirirwa birabera muri ico gihugu, no mutuza wumva abantu barapfuye, ejo barapfuye, hanyuma wagira Imana ukagaruka nturonswa agashirukabute, urumva ko umubabaro utobura kandi munini. Nayo ngo mu gihe amahera yabo basirikare yoba yarakoreshejwe ibindi canke ubumwe bwa Buraya butarayarungika, igikorwa kiguma ari ca leta kugira iyo ngorane itoregwa inyishu. N'ubu nyene dusubire tumwumvirize. Ikindi gishoboka nuko ayo mashirahamwe y'ibihugu bya Buraya yoba yaratanze agashirukabute kagashikira muri banki y'u Burundi, hanyuma banki igateba kuyashikiriza bene yo kumbure kubera baba batari ngaha. Birashoboka. Ikindi gishoboka nuko iyo banki kashikiyemwo ishobora kugira ubukene bw'amafaranga yo hanze, kuko bayatanga amafaranga yo hanze, iyo banki kayikorako kugira ngo ishobore guha amafaranga y'agaciro baza kurondera ibintu hanze, maze kuyikorako ntaboneke. Ico kugwa rero mu gihe iryo shirahamwe ry'ibihugu bya Buraya ryoba ritararungikira leta y'u Burundi ako gashirukabute, leta y'u Burundi yova hasi igasaba iryo shirahamwe ry'ibihugu bya Buraya Union Européenne yisunze amasezerano bagiraniye ikarungika ako gashirukabute, kuko abo basirikare baragakoreye, ni uburenganzira bwabo rero kukaronsa. Mu gihe kuba karaje gashikira mu banki, muri izi banki ziri mu Burundi, leta y'u Burundi yo yagize amasezerano ikaba izi ko kashikiye muri iyo banki ayo mafaranga yikoze ko leta ikaraba ko yakoze biciye mu nzira zo kurondera kumbure hanze by'igihugu cyo bakibuze, leta igacifashanya n'iyo banki byihuta abo basirikare bakaronswa agashirukabute kabo. Kuko bitagenze sinibaza ko ingene bakaruye ko bazogaheba, ni hahandi bazokoresha inguvu n'uburyo bafite bikwiye bakakishuza ku nguvu, kuko byari byose amafaranga arafite aho yashikiye. Leta rero ntiyorindira ko bayishuza ku nguvu, kuko inguvu barazifise zo kuzoyishuza. Umukozi aberwa n'imbembo kanatsinda ko leta ariyo yabahagarariye, n'ubu nibandanye bahagararira kugira ngo baronswe ako gashirukabute kabo. Yari Leon Ngendakumana, icegera c'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu. Mu gisata c'impunzi naho inzara hamwe n'amikoro make mu kuronka ivyankenegwa nivyo bituma abana b'impunzi zo mu ikambi ya Nyarugusu mu gihugu ca Tanzania baheba amashure, na cane cane abana babigeme. Abaserukira impunzi ziba muri iyo kambi babishikirije abaserukira ibihugu bifasha impunzi hamwe n'amashirahamwe yitaho impunzi muri ico gihugu ca Tanzania mu mubonano bagiranye kuri uyu wa gatatu mu ntumbero yo kumenya ibibazo bihanze impunzi ziri muri iyo kambi. Izo nizo na Dani Claire Iratwumva. Abaserukira ibihugu bimwe bimwe bisanzwe bifasha impunzi hamwe n'abaserukira amashirahamwe mpuzamakungu asanzwe afasha impunzi muri Tanzania baragize urugendo mu ikambi ya Nyarugusu kuri uyu wa gatatu. Amasoko yacu muri iyo kambi avuga ko izo ntumwa zabajije impunzi ingorane zitandukanye zifise. Muri ivyo bibazo harimo ibijanye n'indero. Ayo masoko amenyesha ko izo ntumwa zashatse kumenya impamvu hari igitigiri kinini cy'abana b'abanyeshuri babigeme baheba ishure. Uyu aserukira impunzi avuga ko ibibazo by'inzara n'amikoro make ariyo ntandaro yavyo. Naongea kwa niaba ya wanawake wasichana kuhusiana na shule. Wasichana wengi wanaacha shule. Hari ibintu byinshi bituma abigeme baheba amashure. Muri ivyo harimo kubura ibikoresho hamwe n'ubukene. Kwanza ni kwa ajili ya kama mama alivyosema, kwa ajili ya vifaa, maisha duni. Vijana wengi au wasichana wengi wanaacha shule kwa ajili ya hiyo. Hari abashobora kuja kwiga kubera ko bugarizwe n'inzara. Ikindi nuko hari imiryango usanga ifise abana benshi hanyuma abakobwa bagasigara muhira kugira bafashe ibikorwa bitandukanye. Na watoto wengi wasichana ndo wanakuwa wanasaidia, yani ule muda wa kwenda shule unakuwa haupo kabisa kwa ajili ya haya.
ibindi bibazo byavuzwe ni ibijyanye n'ubukene bw'ibikoresho by'isuku by'abakenyezi bita Cotex. Uwaserukiye abakenyezi muri iyo kambi avuga ko batakironswa ibikoresho by'isuku bibagenewe canke bakabironswa haciye igihe kinini. Wakina mama walinituma na matatizo yao. Sisi wakina mama vitu vyetu atubifati. Abakenyezi bantumye ngo ndabavugira ingorane ziba hanze. Bantumye bati dugure twamugina. Ibyo dukoresha turi mu butinyanka ntitubironka. Hari nibiza bicerewe. Abadufasha batubwira ko amafaranga yabigenewe atayahari. Hari n'abakenyezi bakumigwa kubera igihe c'ubutinyanka kitaba citaweho neza. Turabasabye mwege musanzwe mudufasha muze muraduha ivyo bikoresho ku gihe. N'isabuni zo koga ziza zicerewe, reka n'ibindi bikoresho byo kumesuriramwo muze murabituronsa ndugaye twamugina. Wakina mama tukuongea zinachelewa, sio tu sabuni, hata vitu vya kufulia. Ubwo rugendo rw'iminsi ibiri rw'abaserukira ibihugu bimwe bimwe bisanzwe bifasha impunzi hamwe n'abaserukira amashirahamwe mpuzamakungu asanzwe afasha impunzi nyene mu gihugu ca Tanzania rukaba rwarangiye kuri uyu wa kane. Mwomenya ko ikambi ya Nyarugusu irimwo impunzi zirenga ibihumbi 137 zigizwe n'abarundi hamwe n'abava muri Republika ya Demokrasi ya Kongo. Dani Claire iratwumva mukanya duhereza ya makuru ku kiganiro ako hambere. Erupeya. Ikiganiro ako hambere cyo kuri uyu wa kane tubayagira ibijanye n'amamuko y'umwami wa mbere w'u Burundi, ingene yabayeho umwami hamwe n'insiguro y'amazina atandukanye bamwita. Ikiganiro ako hambere cuno musi mugishikirizwa na Ines Gakiza. Ikiganiro ca kahise amayagwa n'imigigo n'imigenzo y'ikirundi. Ako hambere mugishikirizwa n'abamenyesha makuru ba RPA n'imisi yose ya kane. Mwakoze kwitaba isango ry'ikiganiro ko hambere tubashikiriza ku minsi yose ya kane. Ndabaramukije nkaba ndabahaye n'ikaze mu kiganiro cacu cyo kuri no wa munani ruheshi umwaka wa 2023. Ikiganiro ko hambere cuno munsi kibayagira ku bijanye n'amamuko y'umwami wa mbere w'u Burundi Ntare Rushatsi Cambarantama, ingene yabaye umwami uko Burundi bwari butunganijwe imbere y'ingoma yiwe hamwe n'insiguro y'amazina atandukanye bamwita. Abatumire buno munsi ni Emile Mworoha umuhinga muri kahise hamwe na Luc Eric Nduwimana nawe nyene yize bijanye na kahise. Ines Gakiza nije ngira ndabashikirize kino kiganiro sangwa ikaze. Jenda kunda FPA kubera ikunda abamama abakaka abana abatamu n'abatamukazi abarundi n'abanyamahanga. FPA nitwe cyabose. Wongira ndasiragira data umugabo atari umugani yampaye uburaro n'uburamuka mvyagiza mu bumwe n'amahoro. Kumbesha ndasubiriye kubaha ikaze. Amamuko y'umwami wa mbere w'u Burundi asigurwa gutandukanye n'abashakashatsi, ariko hari bitari bike bahurirako bijanye n'ayo mamuko y'umwami wa mbere. Mu gutangura umutumire wacu Luc Eric Nduwimana abanza tubwire uwo mwami wa mbere w'u Burundi ninde, yatwaye u Burundi imyaka iyihe. Luc Eric Nduwimana aratubwira n'amamuko atandukanye avugwa kuri uwo mwami. Kumbesha umwami w'u Burundi wa mbere Ntare Rushatsi bamwe bita Cambarantama, bandi bakamwita Kavuyimbo, bandi bakamwita Rufuko rwavukuye uwundi n'ayandi mazina atandukanye. N'umwami yatwaye mu kinjana ca 17 kugeza mu kinjana ca 18. Intwaro yiwe iva mu 1680 ikagera mu 1709 umwaka bavuga ko ashobora kuba yaratangiye ko. Mamuko rero y'umwami wa mbere Ntare Rushatsi Cambarantama avuga ko byinshi abashakashatsi bagerageje kumenya iyo aturuka umuryango wiwe basanga bavuga ibitandukanye. Bamwe bavuga ko ashobora kuba yaje abibuha, abandi bakavuga ko yaje ava mu buraruko bw'igihugu c'u Burundi ndetse akaza avuye mu gihugu kibanyi
c'u Rwanda, abandi bakavuga ko yoba yatowe mu ishamba n'abatwa, hakaba n'abandi bavuga ko yakorokeye ava mu ijuru agakorokera ku kiyaga Tanganyika hafi y'ikibanza bita Nyamwiza, yoba yakorotse aje mu Gisabo azananye na murumuna we Kiranga, bacafata inzira zibiri zitandukanye. No kuvuga ngo rero iyo tubiravye umuntu akagerageza gushakashaka karaba muri ivyo byose bavuga aho akomoka, usanga abavuga ko yaje azananye ibuha ari byo mu by'ukuri bifise ifatiro ukurikije ibimenyetso dusanga ahatandukanye vyerekana aho umwami Cambarantama yaciye canke aho yabaye mbere yuko yima ingoma mu Burundi. Umwami Ntarushatsi Cambarantama kahise kerekana ko ari umuhungu wa Ntwero. Ntwero akaba yamuvyaye ku mugore wa Nsoro, kuko Nsoro atavyara, byarashitse baranamugwanira bapfa uwo mwana. Baba ico gihe mu bice bitandukanye, mu gice c'umugamba ariko gifatanye n'igice c'ubututsi. Nsoro wewe yaba mu gace k'ubututsi aho bita mu rya Nsoro, akagira n'ibindi birimba aho yaba igashinyira, hakaba na Ntwero rero we yaba mu gice c'umugamba. Umutumire wacu agira kabiri, umwigisha muri kaminuza, umuhinga muri kahise Emile Mworoha, avuga ko amamuko y'umwami wa mbere w'u Burundi ari mu Burundi, ibuha mu niyo yakuriye kwa Inasenge. Rushatsi Cambarantama twavuga amamuko yiwe kwari nko mu Burundi nyene, mugabo uko bimeze no kuvuga Cambarantama bavuga yuko yari umuhungu wa Jabwe. Jabwe rero nawe akaba yari mwene Ntwero yatwaye Burundi, niwe rero yatwara mu Burundi bwa Nyaburunga, twovuga hariya Mugamba, Nsoro, Matana, biriya bice niho rero yatwara. Jabwe rero bavuga yuko urumva yavukana na Nsoro barabana ba Ntwero. Hanyuma Jabwe yari yagiye guhiga, hanyuma agarutse imvura iramufata mu nzira aca rero yugama mu rugo kwa mwene wabo Nsoro, asanga umugore wiwe, niho rero baraheza rero bararyamana. Aho rero niho havuye havuka uyu mwana yitwa Rushatsi Cambarantama. Cambarantama rero amaze gukura yahavuye agenda kuba akiri muto, akigenda kuba kwa Inasenge Inamabuye hariya ibuha, niho Inamabuye yararongowe n'umwami w'ibuha, umwami yitwa Ruhinda. Akurirayo rero Muruzi bivugwa ku mamuko y'umwami wa mbere w'u Burundi ariwe Ntare Rushatsi Cambarantama. Ega yabaye umwami bigenze gute? Mukanya murumva inyishu y'umutumire wacu Emile Mworoha. Ndakunda RPA kubera ni abanyagihugu bose. Imbere y'ingoma ya Ntare Rushatsi, umuhinga muri kahise Emile Mworoha avuga ko Burundi bwari bugizwe n'uduce dutandukanye, kamwe kose gatwagwa ukwako. Ntare Rushatsi rero yashize hamwe utwo duce twose yubaka Burundi, nawe aca umwami wabo. Ikintu gikomeye rero nuko Ntare Rushatsi ariwe yashize hamwe Burundi, ataraza hariho hariya mu Bututsi Burundi bwa Nyaburunga bwarimwo rero nkuko nabivuze. Ntwero yatweye Burundi barabahanza. Inkuma naho nyene hariho intwaro y'abajiji, aho nyene nakubwiye Ntare Rugamba yahavuye yimira. Mu Kirimiro hari intwaro y'ababibe, ababibe baravuga ko Ntare na Mbibe, mugabo Ntare Rushatsi rero niwe yakuyeho uyo Mbibe. Mbere bavuga nabo nyene ko hariho amapfa, bakavuga ngo yahavuye agurisha ingoma yiwe Ntare Rushatsi amuhaye umutsima w'amasaka, niho bavuga ngo Mbibe yaguze ingoma umutsima. Hanyuma rero ikindi gice
cari mu ntara ya ruguru hariya Banga, kuva kuri Banga kugenda hariya Ngozi, naho nyene hariho intwaro cyane cyane yari intwaro y'abashubi. Mu Banga niho hariho intebe yabo, naho nyene niho Ntare Rushatsi yahavuye afata intwaro y'abashubi. Birumvikana niho yakuyeho na Kibindigiri umwami w'abagore. Hanyuma rero aca rero abo bashubi ngo bahavuye baba abatimbo, ni kuvuga nibo bavuza ingoma bakongera akazikana. Urumva Ntare Rushatsi uruhara runini yagize mu gushira hamwe igihugu cy'u Burundi, gushira hamwe izo foye zose zariho, ashiraho rero kagenda, ashiraho abashinga ntahe, ashiraho n'ingoma. Hanyuma rero twovuga yuko Ntare rero Cambarantama ariwe mwami afise ikibanza kinini kuko arimwo mu bubatse Burundi. Bongira ndasiraga irya data umugabo atari umugani yampaye uburaro n'uburamuka mvyagiza mu bumwe n'amahoro. Kumbesha yunganira mugenzi we Luc Eric Nduwimana yongera ko Ntare Rushatsi yubatse Burundi abicishije mu ngwano, yaragwana ahafashe hose agenda hafatanya. Umwami Rushatsi Cambarantama ngo yaranashira imbere Imana. Garutse rero ko Uburundi bwatwagwa imbere y'umuzo w'intwaro ya cami, Uburundi ntibwari bumwe, ntibwari bufatanye, ntibwari bugize igihugu kimwe, kuko uwo Ntare Rushatsi niwe yaje ahuza afatanya uduce twari dutandukanye twatwagwa n'abatware batandukanye aho bita Barwatere. Umwe wese yararwana akagenda aragura imbibe, hanyuma ko yagura imipaka aho afashe akahatunganya, akashira abagwanyi biwe, akashiraho uburyo bwose bw'uko hatwagwa. Ugasanga rero ni ibintu bya mu ntambara kandi ari uduce dutandukanye, bituma wewe aje Ntare Rushatsi yaje arwana aho afashe, babandi baca bemera akabatwara bakamufasha gutera ahandi, bakagenda bomeka agace bafashe. Hanyuma hagira igihe rero agira igice kinininya cyari kigizwe n'umugamba n'ubututsi n'agace ko kubweru n'agace k'ubuyenzi. Niwe rero yakoze ikintu ciza cyo gushiraho imbibe, adishiraho aracagura ndetse, ariko umwami yacaguye cyane mu nyuma no ukomoka muri uwo muryango wiwe Ntare Rugamba, niwe yaguye cyane. Ariko urufatiro mu gutunganya igihugu, gushiraho amategeko, gushiraho uburyo igihugu gitwarwa no kugenda afatanya utwo duce twatwagwa n'abantu batandukanye akagira igihugu kimwe, uwo twita unificateur du Burundi, n'uwo Ntare Rushatsi Cambarantama. No cambere yatanguye gushiraho kugira ngo intwaro yiwe yubahwe inemerwe, yarihuje n'ibintu bijyanye no kwemera, ico bokwita mu gifaransa legitimité traditionnelle. Yerekanye ko wewe yavuye mu ijuru, ko ari Imana yamushizeho, ko asangiye ubucuti canke bafise amabanga bahawe n'Imana we na Kiranga, we ko yahawe ububasha bwo gutwara, Kiranga nawe ahabwa ububasha bujanye n'ifashamitima, no kuvuga ibijanye no kwemera. Ivyo rero byatuma abantu gushika no munsi arabakivyitwaza abantu rero kubaha ubwo butegetsi bwiwe ko budakomwakomwa uko bwatazwe n'Imana. Mu ntango mwumvise amazina atandukanye yahawe uwo mwami. Dusozera kino kiganiro Luc Eric Nduwimana araduha insiguro y'ayo mazina, amwe afatiye kuko bamubonye ubwa mbere ameze. Mazina rero yiwe dusanga atandukanye, n'amazina amwe ajanye n'ingoma, kuvuga ngo Ntare, murumva yuko intare ari umwami w'ishamba, nico gikoko abantu benshi bazi ko gikomeye, gisumvya inguvu n'ibindi bikoko. Kwitwa Ntare birumvikana rero. Mu kumwita Rushatsi navyo bafise isiguro, yaje afise imishatsi myinshi, hanyuma kuko yamaze igihe mw'ishamba nta mwanya wuko bamumwe wari uhari. Hanyuma Cambarantama nuko yaje yambaye urushato rw'igikoko rw'inka, uko igihe avuye kwa Inasenge na Mabuye, umwami ariwe mugabo wa Inasenge yaramuhaye agapfizi kiwe arakajabukana. Hanyuma ageze mu gihugu c'Uburundi amaze kujabuka Maragarazi, akinjira muri ibice vya Rutana, akaza akagera Ingara, ashobora kuba ngo yarasanze yarayibaze arayirya kuramo
gufungura ifungura zindi akaziha abanyagihugu bakirira. Iyo bavuga ngo ni rufuku rwavukuye Uburundi nuko hariho muri bimwe abantu bagiye bizera iyo yaturutse bavuga ko yoba yavuye mu kuzimu. Ico gihe urumva ikiba mu kuzimu tuzi kenshi ni ifuku. Niyo rero bacamwita ngo ni rufuku rwavukuye Uburundi, naho biba bifatiye. Iyo bavuga ngo ni kavuyimbo baba bagendeye kuri bya vyizigi canke kwa kwemera kw'abantu canke kumwe bafata ko yakorotse ava mu ijuru. Urumva akorokera imbo, akorokera kwitanganyika. Ico gihe rero bacamwita iryo zina rya kavuyimbo. Muzokuva n'andi bavuga ngo ni Kanyarwanda, baba bariko berekana yuko yaje ava mu Rwanda, kuko ico gihe baba bagende kuri bamwe bavuga ko yavuye hanze y'igihugu azananye mu Rwanda, ko yoba yari yaragiyeyo aragirira umutware wo mu Rwanda yitwa Mashira, hanyuma akamwoneshereza umurima wiwe w'uburo, agaca mwirukana, akagira ubwoba ko bazomwica, aca ajabuka akaza mu Burundi. Naha dusozere ikiganiro ko hambere cuno munsi, ikiganiro kijanye n'amamuko y'umwami wa mbere w'u Burundi Ntare Rushatsi Cambarantama, ingene yabaye umwami hamwe n'insiguro y'amazina atandukanye bamwita. Ndashimiye abatumire bacu aribo Emile Mworoha, umuhinga mu bijanye na kahise, akaba yarigishije no muri za kaminuza, hamwe na Luc Eric Nduwimana nawe nyene yanonosoye ibya kahise, badufashije kuremesha kino kiganiro. Shimiye namwebwe mwese mwadukurikiye. Kuri mikro mwari kumwe na Ines Gakiza, ndabikebanuye ndabifuriza kugira iteka n'itekano. Vuga amacumuri mijeto havuga ingoma ni cyari ikiganiro ako hambere, imigenzo amayago n'imihigo yabo hambere tubiragabana ako hambere. Ni kuri iryo jwi ryawe Ines Gakiza duhereje ko amakuru mu Kirundi yo kuri uyu wa kane, igenekerezo rya 8 ruheshi umwaka wa 2023. Shimire bagenzanje b'uruganda rwa RPA bafashije gutororokanya aya makuru, ntibagiye abafashije mu buhinga bw'ivyuma. Mwebwe mwese mwari muduteze yompi, ndabakengurukiye. Marie-Ange Irakoze nije nako ndabashikiriza, ndabikebanuye giraho muba mwubahwe na gahwane.